Vanga ukuri kuraja kurondera kwine shaka nanje uvenga basunyemereye. Reka kumfata turi mu bantu. Ubu rero wacu uvanga uko nyene waruzi ngo nakureze. Reka tuvuture. Ivyo bindi. Nuvanga. Urazi we ko ndakuba. Nuvanga. Nuvanga nukuri ni wavanga. Reka nigi. Reka ngene. Mu rupangi wacu urabyumva warinze unyizanira ahubwo vuga ati nabyemeye. Reka ntitubaba. Ndagukunda bya serie ze. Shaka unkunde. Vraiment jewe andi ndagukunda bivuye ku mutima kandi cyane. STV, every story matters. It's 1212. My name is MC Andy, Mr. Solution, Mr. Emotion. Ni wa mwanya mwiza wo muvumburo. Je rero nabuza abantu mvumburo no munsi camitamo kuvumbura Queen Grey, umwe mu bakozi cyangwa mu banyamakuru ba STV, mu ba host ba STV. Nta telefone mfise murabizi rero camvuga ati uyu nyene niwe yanankwegeye telefone yanje barayimena kanje kumuvumbura. None ngirene simba karenda hamusange gasha no munsi uwo munsi ko tumuvumbura ariko wa mbere je ari weekend sinzi ko tumubona ariko foke nawe tumukorere kakageso nawe ntagakorera abandi aguma bavumbura cameraman twagiye tumukorere show mwe mureke gusa ndabereka haba kimya ndazararira nakunda bamuvumbura cameraman genda we winyegeze hajya kugira ngo ndondoje sawa umeze neza mama Quincy hari nawe we narondera gato namubuze kuri telefone sa narindi ngana ana muhamagara akora akaganiro sawa merci mama Singo bara kwine rero turamubuze turangiye ahantu yo bari quelque part nga acha burofa ni sawa we wachi mutsa kwanza reka munsi byiki kubera we warambabaje nakubabaje waciye wirukare atani nkishumaye byose ucura bivamo bijyane byaheze bige je nkubu nibereye macunga na telefone mfise ko duhe surprise ahubwo ndabitomboreje mu ngero ubuhone ubwo ndangira ujya mukobwa mwazananye Queen ari he bambwiye ngo ari muri ibi bici naho wabonye nawe nigeze mbona ujya ngira ngo ari muhiri wabo gusa ngiye kumurondera ye kurirabira Queen ahantu bambwiye ari ku mugenzi wiwe sivyo no ni sawa ari kumeze neza jemeze bon unyura renga ha kwanza bayire bayigute mponyore ngaho ucugenda uko nyene naro nka telefone nzokwandikira sivyo kandi waranambrote gashaka sinakublose nta telefone mfise byageze gute kugira umbroke telefone yaro barayimenaguye ntabwo ari je nakublose bo ahubwo mbere wewe uranwenza ndagutwenza guye kumbe waciye wiruka ucuvuga ati reka ndakubroke kugira ntuzusube no kundo reka kunyambika ibara ndahubwiye ati telefone yanje yaramenaguye mu kiganiro ubu nta telefone mfise ntabwo nakublotse ahubwo nta telefone no sa telefone mfise reka kubesha ndi mukuri nta telefone mfise je ngira ahantu ahubwo mfasha kurondera Queen oya sha ibya Queen je sibyo ndi mu muraka kanya ko ndagutomboje ahubwo ni bon tuzosubira nzokurondera nyobanga basi minoti 3 basi 3 yiki ndiko nkora ikiganiro mvuye kumuvumbura Queen ndamubuze uramupfumbura doje kuvugana na jewe wawe nko kamera cyangwa ntiwarunkumbuye sha wapi ntiwarunkumbuye nyene vraiment akwe waranyase gose rero wapi je sinankana basi ibyo nagusabye gute ho savye nzosubire kukubloka sinakublotse oya warambrotse cyane ndabizi yuko wambrotse sivyo nagusabye yuko twokundana urabyanka byose ane gukundana bavyemera ku nguvu ega nico we wihenderako oya ndabizi yuko batabisaba ku nguvu ariko wari kumpa basinyisho waciye wiruka atana kimumbwiye mu majambo make urabona abantu bari hajya na turigo mu nteza abantu umviriza rero ndakubwira ikintu kimu sivyo bijya bintu ni ibintu bisanzwe cyane kandi je ntagwa nkungira sinokwanka uri n'umukobwa mwiza
sinoba ntashaka gukundana nawe ngo nukuri mubi oya ahubwo ni intumbero nyene urabizi nawe mu buzima umuntu agira byinshi sivyo ashaka kubamwo canke ashaka uko ubuzima bwiwe bugenda niyo mpamvu rero sivyo none kandi ntahura ciye muri uno mwanya bon sindi mu bintu vy'urukundo vraiment sinokubesha urumva ntukunda mu majambo make je nibaza yuko ibintu vy'inkundo sivyo ndi mu uyu mwanya ndi mu bindi basi by'inkundo tube turabiretse ngira ngo bizoza mu nyuma wabyumviriye neza basi je nabonye ko ufise team ya Burundi team bakina comedy basi nashaka ushire mu bakozi bawe kugira ngo nanje nzoze ndakina comedy kubera nje ndabikunda nyene warambwiye ufise amarare menshi none umuntu afise amahera uza gukina comedy gute ufise amahera bajya nabo twe turikeneye nta bintu ntaco twifitiye oya basi ni kubera ndabikunda ndabyumvamwo birangyohera niyo mpamvu ushaka basi nabyo ntubyanke nkuko wanyankiye ubwa mbere ariko uratahuraho ko ntakwankiye ngo nugwanko ngo nikura urantahura ariko ko byumvika ibyo nagutahuye mbwira je nagusabye akazi basi nze kugukorera ivyo navyo ni benshi banabisaba ariko tuzoraba nzovugana na Parfait umwe mu bantu babinsavye bwa mbere asa n'ubatwaye hariya urumva kuko ni timu yiwe yadusavye ari kumwe nawe ariko ni wayirongoye dusavye ko bo twobarongora natwe turabibemera rero nibaza yuko nzovugana nawe kandi bizogenda neza sivyo none aha bon aho ni sawa ndumva ndabitomboreje mu sinobura kimwe ngo nikindi ce ndakibura ndumva ni sawa usanzwe ubizi cyangwa wahora ubikina cyangwa zoba ari rya mbere zoba ari rya mbere gusa n'ahari rya mbere ndumva yuko bitonanira zoba kubareza nshaka guhereza nimero yiwe amuvugane hama mumenye ingene muzuza murakina sivyo none sawa nta na kimwe gusa nabirya nyene nzozura byumvira bukebuke Cyorazi rero shaje ndiko ndongera kwini maka ndamuvumbure gusa simbona ahantu bambwiye simbona yuko ari naha naje niyo ngiye kuraba rero uwo mukwine ntimwamana kukazi kingwe ni ukunda wanse kubimbwira oya yewe ngiye kurondera kwine ndamuvumbure amazi iminsi nanje amvumbura n'umunsi muzana nawe urazi ko yaramvumbuye ubureje nta ni telefone nifitiye nta biganiro ndiko ndakora byinshi rero uranyizaniye ntuva ngaho ukuri kuraja kurondera kwine shaka nanje uve ngaho basi unyemereye reka kumfata turi mu bantu ubu rero wacu uva ngaho uko nyene waruzi ngo nakureze reka tuvuture ivyo bindi nuva ngaha urazi we ko ndakubaho nuva ngaha nuva ngaha nukuri niwova ngaha reka nigiye akamoto kanje karapfuye nabi reka nigiye no musi ho wasanze iwacu ntuhavura bizi ndabigusavye reka ngende mu rupangi iwacu urabyumva warinze unyizanira ahubwo vuga ati nabyemeye reka ntitubabariranye ahubwo mushavuze kandi je nanimererewe neza kandi twahuje sivyo none uwo mukwine wamuja kuvumbura wewe rya mbere ahubwo ni wahora mvumbura ari mwe mu mukweze nyene gaca mvumbura reka rero nigire neza sivyo none kandi uri umwana mwiza ari abashiri bariko barakubona kandi je nuzokunsaba nshanda muguha sivyo none ntawo ukunsaba kuba nta wundi shaka atari wewe ubwo nyene niwova ngaho uko sinona byemera bo umva ngaho unyemereye wanse naho ntumvaha ahubwo minduru kandi ivyo vyari vyaraheze ivyo bintu vy'induru nta nivyo nikundira muri iyi minsi none ntiwansanze iwacu ujya munsi urazi ko nagusanze hariya reka nigire uwo munsi nuva ngaha nuva ngaha ngende aho ushaka mukaye ubeshe ngo nakugonze no ndakubwira ikintu kimwe ndindira ngaho cangaruka ucugaruka bya seri cangaruka uziko aho unobona watsi moto woca reka nigiye sinokwemerera kuva ngaho yaje imbere cangaruka ndabizi yuko wanyemereye yuko uzonkoresha ariko ntiwova ngaho uko ushaka nkora iki shaka unkunde urankunda bya seri ndagukunda bya serie ze bimbwire neza none vraiment jewe andi ndagukunda bivuye ku mutima kandi cyane sawa urazi rero jenda ndiko ndabona ko umenga urankunda reka rengene ndagarutse uragarutse bya vrai sigiriye isakoshi n'ukindabyemera isakoshi irimo ubuzima navyija ko irimo ubuzima mbe n'ubuzima usigaye bubika ngaho mu isakoshi harimwo amahera urumva ni atari wanyemereye ntiwonye nakwemerera rega je nakwemereye
basi reka tugire uku machensi gatuwe ndaje banza umvirize kwanza kugira ndakwemere sigari niyo sakoshi kugira ngo ndabe yuko uza kugaruka basi basi nkate magararo ko turabe kamera neza sivyo nta nakimwe none muri kamera mari ko ari ngangomba nkate magararo ko nta kibazo urazi reka ndakwereke reka nkate gusa magarare neza ukate bya vrai namwe njye bya vrai kandi rero ndi serieux rero uri serieux cyane gose shaka kukubesha nunkunda none bya vrai wewe je ndagukunda cyane bo ariko wewe impamvu ntokwizera urazi bwa mbere kungene waciye wiruka nubu kwiruka nta namwe yoca bandanye hamwe ngo nta ninzira ico nta naho nzi yumva noca njayo gute ura nkate gusa hanyene urabera reka nkate gatowe reka mpagaraye neza cameraman twagiye ona udemba ije tuzosubira ubundi munsi STV, every story matters.